Iriwe neza. Iriwe amahoro. Byukuri nta kuntu mwokora umuti. Akubita robingi impaka. Abahungu bazagendana na Vincent. Baza gutera akajagari. Umuntu kwera akabafata. Erega bafunze habiri cyangwa batatu. Ujya umugabo shimi n'uyu Giru na Saro. Ndazi bo bafashe. Abandi bantu bagisigaranye namba. Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya makuru ageze ko ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Tugize iminsi turabashikiriza amakuru avuga ku rukurikirane ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa biteye ubwoba biriko birakorwa mu ntambara y'ubutare Kabarore, aho ibihangange bibandanije kurwanira muri ubwo butare. Kuri ubu ngubu mukaba muhejeje kwiyumvira amajwi y'umwe tugiye kugaruka ko ukugene bariko bategura ubwicanyi ndetse no kuba bapfungisha abandi bagatuma bahunga. Muri kano kanya rero tugiye kubageza ko igice ca gatatu ku bijanye n'intambara y'ubutare ndetse n'ubwicanyi bwagiye burategurwa Ikabarore. Ibintu byasubiye gukomera cane. Ubutare tubibutse yuko buriko burashamiranye n'abategetsi bo mu nzego zo hejuru, aho ibingibi by'ubutare hajemwo na Mutama Gilles Daniel Ndabirabe ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi President Evariste Ndayishimiye, we adahema kuvuga yuko ariko ararwana intambara ikomeye cane mu gisata c'ubutare, ko bamwe n'abandi iyo agira ngo abahagarike bavuga yuko ari kubakorera ku masahani. Tubibutse yuko ibihangange byatungiye mu butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, President Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yatanguye kurwana intambara ikomeye cane mu bisata nka byose. Ivyo bihangange byari byarigaruriye, aho Ndayishimiye rero afatiye iyo ngingo. Kuri ubu ngubu ivyo bihangange biriko biraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bihagarike uwo mugambi wa President Evariste Ndayishimiye wo kubarwanya. Kuri ubu ngubu ivyo bihangange bikaba bibandanya kwiha inkumbi. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku gice ca gatatu ku bwicanyi mu butare bw'Ikabarore. Hano tugiye kureba mbega niki cyari catumye uwo mugabo Dorega Deo apfungwa na Vincent, kubera iki ubu yarekuwe ariko nawe agaca aza atoteza abanyagihugu gusumba Vincent. Tubibutse yuko Durenga turiko turavuga hano nuwo nyine mwumvishe audio yiwe ariko avuga yuko abo bose bahora bakorana na Vincent bakagombye kuba bakorerwa ibindi bintu bibi. Twibutse ko Durenga Deo yari yafashwe ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2021 arapfungwa. Turaza kugaruka ku bijanye n'ipfungwa ryiwe ndetse naho ivyo byose bigeze muri kino gihe. Mbere yuko tubigaruka ko byose, nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, nkuko tubandanya kubashikiriza urukurikirane rw'ibijanye n'ibiriko birabera mu gisata c'ubutare, aho twabwiye ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa bigayitse biriko biraberamwo. Reka dutangure twibutsa uko Dorega Deo yari yafashwe ku igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2021 arapfungwa. Uwo Deo nyine twabwiye yuko ari bumaze kumviriza muri audio. Iryo pfungwa ryiwe ryaramenyekanye cane kuko hageze igihe umukenyezi wiwe arira cane imbere y'abategetsi asaba ko umugabo wiwe yorekurwa kuko yariko arenganywa na Vincent, aho uwo mukenyezi yarira avuga ko bitumvikana ukuntu uwo mugabo wiwe yocirirwa gupfungwa imyaka 200. Mu ncamake twavuga ko abo bagabo bose bakora mu vy'ubutare barangwa no gusahurana, kuzurumana amatungo baba bariko barakuramwo. Kugira tubisigure neza, twamenyesha ko Vincent avuka ku mutumba Kivuvu aho muri komine Kabarore ya kera. Deo nawe avuka ku mutumba Mutana
uhana urubibe na Kivuvu, bisigura ko abo bagabo babiri bavuka ku mitumba ihana imbibe. Abo rero kuva rya shirahamwe Komebu rya Musiteri na Mayondori rishitse i Kabarore baciye baguma bakorana mu vy'ubutare, ariko Vincent we yari umutegetsi adasanzwe, Deo nawe baca bamuha amabanga yo gukurikirana ubutare bwose bwimbwa umwonga witwa Mwogere aho nyene i Kabarore. Ariko rero naho Deo yari umukozi wo muri iryo shirahamwe, yari yifitiye utwo yita udutongo twiwe yahora acukuramwo ubutare muri mwonga wa Mwongere, aho bari barumvikanye ko Komebu ko azoguma yiyimbira ha hantu hiwe, hama ubutare buvuyemo bakabugabura. Ayo masezerano barayanditse ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa11 mwaka wa 2021. Muri ivyo bari bumvikanye muri ayo masezerano nuko ubutare bwose buvuye aho hantu hiwe bwaca bugurwa na Komebu, ariko 70% y'amafaranga avuyemwo bakayaha Deo, nayo 30% y'amafaranga asigaye akaba ariyo boca bacamwo kabiri, Komebu igatwara igice nayo Deo agatwara ikindi. Bisigura ko Deo na Komebu bahurira kuri 30% gusa, yamaze gukuramwo 70 rwiwe. Ivyo rero vyaratungishije Deo. Mugenzi we Vincent nawe aca amugirira agashavu, aho niho Vincent yaca abwira Deo ko yoza aramuha ko kuri vya bice atwara. Deo nawe yarankiye Vincent, ariko ntiyarazi ko yikwegeye umuriro. Vincent yaciye abwira Deo ati naho wanse ko tugabura aho hantu, ntaho uzobandanya wimba, tuzihurira. Ntivyatevye kuko Vincent yaciye atangura kwiruka kuri Deo gushikaho amwagiriza kwiba itoni imwe y'ubutare bwa Koruta mu bubiko bwa Komebu. Aho Deo yaciye ahagarikwa kuri rya genekerezo twavuze hejuru ry'icumi z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2021, aca atwarwa gupfungwa. Mu vyo yagirijwe kandi harimwo ko yatyoza inzego z'igihugu, kuko yari yarigeze gusohora ijwi, no kuvuga audio, avuga ko aho bigeze azokwitura umukuru w'igihugu ubwiwe kugira ngo amufashe, kuko abandi bategetsi mu Kayanza ataco bariko baramufasha mu karenganyo yariko akorerwa, bivanye nuko imbere yo guhagarikwa yari yagumye ajuragizwa, abura n'umutegetsi yokwitura, kuko ico gihe Vincent yasa n'uwari yaraguze abategetsi bose bo mu ntara ya Kayanza, guhera kuri buramatari w'ico gihe Remicishahayo, tutavuze ubutungane bwaho. Kuva rero Deo afashwe agafungwa, wewe yagumye yerekana ko ariko arazira udutongo twiwe yifatiye mu mwonga wa Mwongere, ariko ntivyabujije ko ubucamanza bumucira gupfungwa imyaka 200. Vyari vyatangaje abatari bake mu Burundi. Ivyo bintu kandi nivyo vyatumye wa mugore wa Deo afata ijambo imbere y'abaserukira inzego z'igihugu mu kiganiro bariko bararemesha ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa9 umwaka wa 2023. Ico gihe uwo mukenyezi yararize asaba ko umugabo wiwe yorekurwa, eka n'abandi Barundi harimwo abaharanira agateka kazina muntu bariyamirije iryo pfungwa n'ico gihano c'imyaka 200, kuko vyagaragara ukuntu Vincent yari yarigaruriye igisata c'ubutungane, kuko yavuga rikijana, ariko ntivyabujije ko Deo aguma apfunzwe. Igitangaje cane arico kibabaje nukuntu Deo yahavuye arekurwa, ariko nawe uno munsi akaba yaje gutoteza abanyagihugu gusumba umwe Vincent
yapfungishije gushikaho avuga ko bakwiye kwica abandi bakangazwa, ari byo turabira hamwe nyine mu gice ca 4 cy'iyi nkuru twabateguriye, aho ibibandanije kubera ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko birasiga ubwenge. Uko rero vyifashe ubwicanyi mu butare bw'Ikabarore, igice ca 4, irekurwa rya Ndurenga Deo n'umugambi wo kugirira nabi abayoboke ba Vincent Ndagijimana. Twamaze kuvuga ko bano bagabo barangwa n'umutima wo gusahurana ivyo umwe wese aba amaze kwiba muri buno butare bwamaze gucika amatungo y'akarwi gato n'abategetsi bakorana, harimwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma rero vya bihangange Amstel na Mayondori bimaze gutegura ukuntu vyo kwigiza inyuma Vincent, vyarategura kurekuza umwe Ndurenga Deo kugira nawe bizoce bibandanya kumugira ikiraro mu kubandanya vyigarurira amatongo yabo banyagihugu Ikabarore, kuko ariwe aza imbere mu bafatwa ko bakomeye muri ako karere. Ndurenga Deo amaze kurekurwa yaciye acika inshuti idasanzwe ya Amstel na Mayondori muri Komebu, baca bamusubiza ahantu hiwe hari muri ya masezerano bigeze kugirana imbere y'uko afungwa. Aho rero niho baca bategura ukuntu bokwigiza inyuma uwo muntu wese bazi ko yahoze yegereye Vincent Ndagijimana. Amasoko yacu yemeza ko Ndurenga Deo yaciye atangura gukora nk'icihebe kugira ngo ashimishe vya bihangange vyiwe, kuko vyamaze no kumwemerera ko azoca asubira mu kibanza cahoramwo Vincent. Aha ntivyatevye kuko babayoboke ba Vincent baciye batangura guhura n'ivyago bidasanzwe muri ivyo vy'ubutare. Bamwe muri bo barahunze igihugu. Aha nta mazina twashimye gushira hanze. Hari abaciye bahitamwo kwishikana kuri vya bihangange barakorana, ariko hari n'uwundi murwi w'abagumye bihagaze ko ari bo bariko bahura n'ivyago bidasanzwe. Umugambi wo kugandagura abo bayoboke ba Vincent Ndagijimana wazananye hehe? Tubanze twibutse ko ku igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ariho Ndurenga Deo n'abandi bagabo babiri, Ndikumana Eric na Bampanze Jeremy, bahagaritswe n'iperereza ubu bapfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza. Eric asanzwe ajejwe gukurikirana ubutare bwose bucukurwa mu myonga y'Ikabarore, harimwo gupangira akazi abakozi. Jeremy nawe ajejwe ibikorwa vyo gutanga amafaranga y'akazi muri Komebu, bisigura ko amafaranga agira akoreshwe aca kuri we. Mu matohoza twakoze rero twarashoboye kuronka amajwi ya Ndurenga Deo ariko abwira Amstel ko bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bahashe bimwe biboneka abayoboke ba Vincent. Muri ayo majwi dufise Ndurenga Deo yumvikana aguma agaruka ku ijambo ryo gutegura abapolisi boza barasa aba banyagihugu, akumvikana avuga ko bamwe muri bo bafatwa bagapfungwa, kandi ko ivyo bizoca bituma bahabuka bamwe bagahunga. Muri ayo matohoza kandi twashoboye kumenya inyuma y'ayo majwi ya Deo yarungikiye Amstel baciye bategura inama. Iyo nama bayikoze inshuro zibiri, harimwo imbonerakure Abel Ayishakiye twamugarutse ko muri no rukurikirane ariwe nyine wategetse umupolisi aherutse kurasa umusore w'imyaka 22. Muri izo nama zibiri zabereye mu gisagara ca Bujumbura bumvikanye ko bokorera cane kuri bino Deo yari yarumvikanye na Amstel muri ya majwi. Aho niho baca babwira Abel Ayishakiye ko boraba uwo wese akiyoboka Vincent bakamwigiza inyuma canke bakamwica. Muri uwo mugambi bumvikanye ko hobamwo ivyo
kwisandagaza kuri abo banyagihugu hama abapolisi aberi bagaca barasa uwo muntu kugira ngo berekane ko yogira yice umupolisi canke bamufatane ubutare agaca ashaka kubarwanya. Reka tuvuge ko rero ivyo bumvikanye bigerwa ko babitangura kuko ari byo vyaciye bihitana umwe muri abo bahoze bakorana na Vicente, umunyagihugu akiri muto Domitien Ndayizeye, aho umupolisi azwi ku izina rya Bimenyimana Abasi aca amurasa kw'itegeko rya Yambonerakure Abel ayishakiye, aho uwo munyagihugu bamubwiye ngo agende kugabanya amazi yari abataye aho bariko bakorera, kumbure uwabimubwiye yari amuteze. Ibi rero biri muri ya majwi ya Durega Deo, ivyo vyatumye aca ahagarikwa na bamwe bandi babiri gushika ubu bariko barabazwa kuri urwo rupfu rw'iyo nzirakarengane, harimwo ayo majwi yumvikanyemwo uwo mugambi ugayitse. Ariko aha hari ibibazo bihambaye umuntu yokwibaza, ari navyo turangiriza ko uru rukurikirane. Ica mbere, bigenda gute ngo iperereza rihagarika abo batatu gusa abandi ntibahagarikwe? Ca kabiri, kubera iki umupolisi Bimenyimana Abasi atigeze ahagarikwa co kimwe n'Imbonerakure Abel ayishakiye yamuhaye iryo tegeko? Mbega hoho ni ryari umusivili ategeka umupolisi? Kubera iki ibihangange Amstel na Mayondori navyo bitorengutswa kugira bibazwe kuri runo rupfu, mu gihe bigaragara ko vyose biri mu bakoze ubwo bubisha? Imbere yo kuronka inyishu ubwo umuntu ntiyokwibaza ko kuko kuba ari batatu bahagaritswe kwabaye guhuma amaso abanyagihugu bari bagumye basaba ubutungane kuri mugenzi wabo kugira babasamaze. Ivyo navyo birashoboka, ariko reka tubirindire, umwanya uratubikiye vyinshi. Banywanyi bacu, kana ngaha nyine duciye dusozera ibijanye n'ano matoza twariko turabakorera kwihangana mu butare mu bihangange. Mu kandi kanya turaza no kubabwira andi makuru azaba agezweko ariko aragarukwako cane. Irya nini bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfuriza.